Hello guys, nizere yuko mumeze neza. Je nanje meze neza ndashima ndaho. Hama nkuko musanzwe mubizi, je nitwa Ntihama Pascal. Nkaba nsanzwe nza ndabashikiriza amakupo ya buri munsi ngaha kwi channel yanje ya YouTube. Nkuko mubibona izi ni kupo ngira natanze, izi zose murabona zarariye, izi zose zarariye. Ndibaza murabibona guys, ndibaza murabibona. Hama namba uri mushasha urakaza neza mu muryango ubuzima bwo mwisi utazicuza kuba warajoininze. Wenyene mbikubwiye nyamba wakoze sabone urakaza neza mu muryango ubuzima bwo mwisi. Hama uyu munsi nabateguriye kupo zibiri. Kupo ya mbere nabateguriye ni iyi ku bantu bakoresha 1xbet. Nashoboye kuborohereza kugira ngo muze kuronka code bitabagoye. 1xbet code ni iyi ni 1xbet. Gatreven Wistar nayo code ni iyi ku bantu bakoresha Gatreven Wistar. Nivyo iyo yari kupo ya mbere. Kwikupo nayo ya kabiri tugenda kwikupo ya kabiri nayo ya kabiri ni kupo ya kabiri guys biriko biragorana. Nayo ni kupo ya kabiri. Iyi ni kupo ya kabiri. Ni ukuvuga naho ku bantu bakoresha Gatreven Wistar code ni ya 1xbet. Ni code ya 1xbet. Ku bantu nabo bakoresha Gatreven Wistar code nginga. Kupo zibiri nabateguriye nizo. Nibaze yuko muza kuzikina muryohewe. Kandi kumva zuko guys zandabaho utuntu tumeze neza bisaba muze murakora sabone, mukore na like na share na comment, gaze duhwanira mu bindi biganiro. Ciao ciao murakoze.